Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana, aho muri hose kw'isi yose nzima. Reka icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi, turanezerejwe no kubana namwe no gusangira kandi ano majambo y'Imana ubugira kandi. Imbere ya vyose reka tubaye dushima Imana yo itugejeje ino saha n'akantu kanya tukiriho tugishima izina ryayo. Mwamuhambaye, mwamugororotse, mwamugira neza, iyi saha n'akantu kanya turaciye bugufi imbere zawe, tugukengurukira ukuntu ari utuzigama, tugukengurukira ukuntu ari uturinda, tugukengurukira ukuntu ari ubana nacu muri byose. Reka icubahiro n'inganji bishirize guhabwa wewe Databuja wera. Ubugingo bwacu bugucire bugufi, ibiturimwo byose bikunamire, maze icubahiro n'inganji bishirize guhabwa wewe Databuja wera. Iyi saha n'akantu kanya turaguhamagaje, ubane nacu muri rino jambo, maze wiyigishirize umwe wese ahari hose, maze abe ari we ushobora kumusigurira rino jambo, natwe dusigure rino jambo. Icubahiro n'inganji bishirize guhabwa wewe mwamuhambaye, nanje ndagusavye mb'igikoresho cawe kizima kiguhesha ishimwe n'icubahiro. Iyi saha n'akano kanya turagukengurukiye ukuntu twemereye kubana nacu muri rino jambo. Icubahiro n'inganji vyose bishirize guhabwa wewe, tubisavye twizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Mugire umugisha aho muri, turabashimiye turabakengurukiye mwe mwemeye kubana nacu muri kano kanya keza ko gusangira rino jambo ry'Imana. Mbona tworaba n'amajambo y'Imana atwereka ukuntu ahantu hamwe hari impumyi, akazi yari ifise kwari ukwama isega gusa abantu bahaciye. Yari impumyi uyihaye ivyatsi yaratora ikabika, wayiha amafaranga igatora ikabika, wayiha ibipapuro ivyo vyose yaratora ikabika, ico uyihaye cose yaratora ikabika. Akazi kayo kari ako gusega gusa, ariko igihe kimwe igira amahirwe, Yesu w'i Nazareti nawe arahaca. Ahaciye ica irahindura birya vyo gusega amafaranga irabireka, isaba Yesu yuko yoyigirira imbabazi yoyihumura. Ako kanya Yesu araca aramuhamagara ati mumuzane mumwegereze ngaho, kuko yaratakamvye aravuga ati Yesu Kristo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Aratakamba, hari abantu benshi, ariko Yesu kubera ari umunyambabazi, ari umunyakigongwe, ntiyaravye abo bandi bantu bari bamukikije. Yaciye avuga ati iyo mpumyi nyene nize ngaha aya, igitangaza kirakoreka. Nawe isaha n'akano kanya ndagusaba ivyo urimwo vyose, ivyo uriko uracamwo vyose, hanga amaso Yesu Kristo arashoboye vyose. Ari ikibazo ufise ubona cabuze inyishu, hamagara Yesu Kristo, ja mu cumba ha wenyene uhamagare Yesu Kristo, ashoboye vyose. Nawe araguha inyishu, arakubera inyishu muri vyose. Niba hari ikintu ubona cakubereye intambamyi ino saha n'akano kanya, ja ha wenyene maze ucereke Yesu Kristo, nawe arashoboye vyose. Reka dusangire ano majambo y'Imana tubona muri Mariko igice c'icumi, duhereye kuno murongo wa 46. Uratubwira uti Yesu ahumura impumyi yitwa Barutimayo, niryo jambo ry'umutwe. Nuko bashitse i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Barutimayo umusezi. Izina ryiwe ndumva muraryumva. Akazi yakora yari umusezi w'impumyi. Yari yicaye iruhande y'inzira, ntahandi hantu yari yicaye, yari yicaye iruhande y'inzira ahantu haca abantu benshi. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti,
atangura gutakamba. Icyamuteye gutakamba yari yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, yari yarumvise amakuru ya Yesu bari barayamubwira, bamubwira ati ahaciye impumyi zirahumuka, ahaciye bigenda uku n'uku n'uku. Nawe yari yarumvise amakuru ya Yesu ari impumyi, aravuga ati icyo kanya ntiyasabye iby'amafaranga, ntiyasabye iby'impuzu, ati yuko nawe akeneye guhumuka. Atangura gutakamba ati Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore. Mwumvise abantu benshi ukuntu baramuzibiranyije ati numa, ariko arushiriza cane gutakamba ati mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Yesu arahagarara, yaratakambye, iyo mpumyi yaratakambye, iratakambye avuga Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Abantu baramuzibiranya, mugabo ntiyumvise abariko baramuzibiranya, yaciye atakamba cane, ashiduza ijwi hejuru ati Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Yesu arahagarara, arababarira ati nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi. Yesu yaciye avuga ati nimumuhamagare. Abo bantu rero abo bigishwa ntibavuze ko ari abigisha, mugabo baciye bamuhamagara, bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati humura, va hasi, araguhamagaye. Ati humura. Erega ryari guma asemerera. Ariko rero mu kumuhamagara bamubwira ati humura, va hasi, araguhamagaye. Iyo mpumyi rero yaciye iva hasi inezerewe kubera Yesu ayihamagaye, nayo ita impuzu yayo. Erega ntavyo kuvuga ati je ngenda nambaye, yaciye ita impuzu yayo yari yambaye, irata mutamana. Irabaduka, yegera Yesu. Yacita impuzu yayo yambaye, umutamana irawuta, irabaduka, yegera Yesu. Ndumva nawe ibyakubereye inzitizi, ndumva nawe ibyakubereye intambamyi, wobita isana kano kanya ukabona kwegera umwami wacu Yesu Kristo. Aho uri hose, hari ibintu vyakubereye intambamyi, hari ibintu mu buzima vyakubereye imigozi, vyakuziritse, isana kano kanya ubite, ubone kwegera Yesu Kristo, nawe agukoreye igitangaza. Yegera Yesu. Yesu arayibaza ati ugomba ko ngukorera iki? Yesu nawe aca arayibaza ati ugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti ndagomba guhumuka. Yesu yayibaje ati ugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi ica iramwishura ati ndagomba guhumuka. Nta n'ikindi, ntiyasavye ati je ndashaka amafeza n'amazahabu, ati ndakeneye imyambaro, ivyo ntiyabisavye. Ati ntiyasavye ati je ndagomba ungabire parasere, oya, ivyo ntiyabisavye. Ntiyasavye imodoka, oya, ntiyasavye imikogote, oya, nta n'ikindi kintu yasavye. Avuga ati yacivuga ati yavuze ati je ndakeneye guhumuka, nta kindi nkeneye ni uguhumuka. Ati genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Yesu yaciye ayibwira ati kabisa, genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka, amukurikira ku nzira.
aya majambo ni amajambo meza cyane, ni amajambo adushyiramo ibyizigiro, ni amajambo atwereka yuko uhamagaye Yesu aza gukorera igitangaza, ibyakubera intambamyi byose birahera. Nuko bashika i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Barutimayo umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, ni umuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati, humura, va hasi, araguhamagaye. Nayo ita impuzu yayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, ugomba ko nkukorera iki? Ino mpumyi iramwishyura iti, ndagomba guhumuka mwigisha. Ego, ino mpumyi iramwishyura iti, ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati, genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka, amukurikira ku nzira. Imana ishigwe hejuru cyane. Ni Imana ikora ibitangaza, ni Imana itwitayeho, ni Imana itugirira neza ku munsi ku munsi. Petero nawe yari yumviriye ati, nega Mana, niko je tuguma dukurikira wewe kandi ari wadutoranije, bebasha bizoherera hehe? Ni hano nyene muri Mariko igice c'10 guhera ku murongo wa 28 niho hatwerekana amakuru ya Petero, ibyo yiyumviriye n'ukuntu Yesu yamuhumurije. Mariko igice c'10 duhereye ku murongo wa 28 haravuga ati, maze Petero atangura kumubwira ati, raba, twebwe twaretse byose turagukurikira. Yesu arababwira ati, ndababwire ukuri, nta waretse inzu canke bene nyina canke bashiki biwe canke nyina canke se canke abana canke itongo ku bwanje no kubw'ubutumwa bwiza atazobishumbushwa 100 muri iki gihe ca none. Amazu na bene nyina na bashiki biwe na ba nyina n'abana n'itongo bisukiranijwe no guhamwa, kandi mu gihe kizoza azohabwa ubugingo budashira. Ariko benshi b'inyuma bazoba ab'imbere, ariko benshi b'imbere bazoba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazoba ab'imbere. Ndakwifurije kuzoba mu bazoba ab'imbere. Imana yo mw'ijuru ishigwe hejuru cyane. Petero nawe yarabiravye aravuga ati, none kabasha ko twebwe twahevye kuroba, abandi nabo twahevye
abana, abandi nabo twahevye abadamu bacu, abandi nabo twahevye amatongo, hama dukurikira uwo Yesu. None bizoherera hehe? Niko kubaza Yesu Kristo, aramubaza ati none twebwe ko byose twabihevye turagukurikira, ibyacu bizoherera hehe? Yesu yaramuremesheje aramubwira ati ntawahevye ibi byose ku bwanje atazobishumbushwa umurengera. Mbere mw'iki gihe turimwo nzomuhezagira, nzomugirira neza, kandi no mu gihe kizoza inyuma y'ubu bugingo ya buno buzima bwo mw'ino si nzomuha ubugingo budashira. Ndakwipfurije kubandanya utera intambwe yo kubaha Imana, yo kubandanya ukorera Imana, kuko ari n'impera nyinshi zitagabanije. N'iki gihe turimwo hano mw'ino si impera zirahari, eka no mu gihe kizoza ubwami bwo mw'ijuru impera zirahari. Icubahiro cose kirushize guhabwa Imana ubugira kandi. Ndumva aya majambo yari amajambo y'indemeshanyo, yari amajambo adusubizamwo intege. Tuhejeje kubona aya ino mpumyi ukuntu yagiriwe neza, n'ukuntu Petero yari afise ibibazo, Yesu aramwishura aramwereka ati mw'iki gihe nzoguhezagira, mbere no mu gihe kizoza nzoguha ubugingo budashira. Nayo mpamvu ukwiye kurema, nayo mpamvu ukwiye kudacika intege, ukwiye gukomeza utera intambwe mu buryo bwo kubaha Imana canke mu buryo bwo gukorera Imana, kuko impera irahari. Mw'iki gihe turimwo no mu gihe kizoza impera irahari. Icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Turashimiye mwebwe mwamaze kubana nacu hano kuri YouTube, mwe mwamaze gushonda subscribe, namwebwe mutari bwayishonde murahawe ikaze kugira ngo tubone kugumana kino YouTube. Hazohora haca amajambo ahesha ishimwe n'icubahiro umwami wacu. Nta handi twiteze kugirirwa neza atari ku mucunguzi wacu Yesu Kristo. Reka icubahiro cose kirushirize kubica Imana ubugira kandi. Imana yo mw'ijuru irushirize kubazigama, Imana yabaremye irushirize kubahezagirisha ivyo mukwiye gufungura ku munsi ku munsi. Imana yo mw'ijuru ibahe ico umutima wanyu ugomba, ico uriko urayisaba arico iguha. Mugire umugisha aho muri, mwarahezagiwe. Shalom shalom. Reka turangize n'isengesho dushimira Imana. Aho uri hose nawe wumve woshimira Imana ivyo igenda igukorera, wumve woshimira Imana ukuntu yakugejeje ino saha na kano kanya ugihema impwemu z'abazima n'ivy'igiciro kinini, wiyumviriye mu gihugu urimwo nk'abantu bapfuye kuno munsi gusa. Ubu nyene uriko uravyumvira abantu bari mu mamoroge ni benshi cane, ariko wewe ukaba uriho ugishima ugihema impwemu z'abazima. Ndumva ata kindi wokora atari kubanza gushimira Imana yakuzigamye ikugejeje ino saha na kano kanya. Reka amashimwe yose arushirize guhabwa Imana yaturemye, Imana ituzigama, Imana ituzitirira, Imana itugirira neza ku munsi ku munsi. Reka amashimwe yose arushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Aho uri hose ubanze wiyumvira ati none ino saha na kano kanya abantu bariko barapfa wibaza yuko bangana gute? Wibanze wibaze wewe, niho ushobora kuronka ukuntu ushobora gushima Imana ubugira kandi. Wiyumvire ati abantu ino saha na kano kanya mw'uwu mwanya nyene abantu bapfuye bangana gute, bahuye n'amasanganya bangana gute. Wewe kubona Imana ikugiriye ubuntu, kubona Imana ikugiriye ubuntu bwo gusubira guhema impwemu z'abazima ukava mw'itiro, nta kindi ukwiye atari gushima Imana. Reka dushime Imana. Mwamuhambaye, mwamugororotse, turagukengurukiye cane ukuntu dukunda, turagukengurukiye cane ukuntu tuzigama, turagukengurukiye cane ukuntu twitwararitse. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa wewe Data burya wera. Urakoze kuduha umwanya wo kubana nawe muri rino jambo ryawe. Turagukengurukiye ukuntu wabanye nacu muri vyose.
turagukengurukiye ukuntu ari ugenda utuzigama, turagukengurukiye ukuntu ari tugenda dukora ibitangaza ku munsi. Reka icubahiro cose kirushirize guhabwa wowe, maze abo twari kumwe mwaka kanya keza ubahezagire, ubagirire neza, ico umwe wese ariko aragusaba ukimukorere, kuko niwe ushoboye byose. Umwe wese ico ariko arakwereka ino saha na kano kanya, ico ubona ariko arakwereka ukimukorere. Icubahiro n'inganji birushirize guhabwa wewe, uwo twimuje ni shetani n'abadayimoni batagira ububasha n'ubushobozi, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Icubahiro n'inganji mwamuhambaye kirushirize guhabwa wewe, tubisabe twizeye mw'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze, mugire umugisha. Imana yo mw'ijuru irushirize kubahezagira, Imana yo mw'ijuru irushirize kubazigama, Imana yo mw'ijuru irushirize kubakorera ivyo umutima wanyu wifuza. Mugire umugisha.